uwundi nawe ati semerera pouvez-vous faire un plaidoyer kugira ngo mu Burundi habeho itegeko riraba ama installation électrique, règlement général des installations électriques, ibimaze gusha vyitirirwa umuyaga nkuba ni vyinshi. Bon, notangara hamwe numva no kumva ico kintu batagifise. En fait mu Burundi ikibazo bafise amategeko arahari kuko ntagoye uja kuyakopia ahantu, mbere wanashaka nk'ibi usanga hari amategeko international nk'iyo bita IEEE, donc IEEE ni ntuze donc n'amategeko usanga agenga ibintu vya electrique vyose. N'ayandi ma standard usanga hari mu bihugu bitandukanye, ariko kibazo kiba kihari i Burundi ntibayubahiriza. Bon, ivyo nshaka kuvuga donc no kuvuga installation électrique ibifite amategeko avuga ati imbere yuko wensara amatara ugomba kuraba ikiko gikwiye n'ibiko bikwiye, hanyuma uyinjije mu nzu kuva kuri compteur urutsinga tuzakora ufise measurement ingana ku hatiza kuba hariho interrupteur principal, hanyuma ibintu bitandukanye bafise amasirikwi yavyo na interrupteur zabo, donc iziko ripfuye ntirice rikica n'ikindi kintu hacakoroka iyo interrupteur y'iziko gusa. C'est pas amatara hariho kurusikwe mu matara azimye birashika stove ikaguma yaka, ibintu nk'ivyo. Ayo mategeko aroroshe, ushobora gukopia IEEE canke izindi standard zo muri Europe, South Africa nazo kwifisa ama standard bubahiriza. Ivyo siho kibazo kiri, ikibazo no kugira abo bantu bavyubahirize. Ikibazo no kufita abantu bari qualifié d'abord babikora, kuko nkaha umuntu adafise qualification ya electrical canke y'umu technicien bayita ngo ni 13 technician abafise certificate. Iyo certificate utayifise ntushobora kwinstalla amatara mu nzu. Et puis inzu mukiyubaka baje kwinstalla hacaza undi muntu averifia ivyo bintu ko vyinstalle neza akagira n'ibipimo. Hanyuma ukeneye gusubiriza cyangwa kwinstalla ikintu gikomakoma mu bimwe naho nyene onondera umuntu abishoboye. Muri industry ho baca badablinga ibintu nk'ivyo. Dore ikibazo kihari nuko uko vyogenda abantu benshi boca baha amafaranga uwo mu inspecteur agaca abemera ko bimeze neza kandi bitameze neza. Donc ivyo bishoboka mu gihugu bubahiriza amategeko, bagishoboka mu gihugu harimo honesty, bishoboka mu gihugu hatarimo uruswa. Ivyo bintu bitatu bidakwiye, amategeko urayandika abantu ntibayakwirikize. Amategeko urayandika abantu bageze kuri tere bagakora ivyabo bakaza bakubwira ngo twabihejeje kandi batabihejeje, bagasigninga off igikorwa cyakozwe nabi kwera bahawe amafaranga. Hari na bose nyambere bibareye mu biro batarangutse no inspecteur kuri tere bati wenzo kuruka amafaranga kuri Gcash canke kuri sinzi ya system munukira ko amafaranga yanyu rumitere nzokuri amafaranga kuri rumitere wese nyangaho bihe biheze. Niko bo bigenza ntaco vyofasha ntahandi nyene, ariko nibaza kandi ko ayo mategeko antuka ahari ntivyumvikana ko muri siècle twoba turimo bari igihugu kidafise ayo ma standard nta sanse vyofita. Sinivyo gusa mbere n'ivyuma vya electrique vyinjiye mu gihugu, ayo ma stove nyene, ama kettles, ikintu cyose ucomeka hajya muri iyi mains aha bita ngo ni mains aha, donc ushira amatara isi aha ucomeka iki cuma kitezo kuca ahantu bagipima ibintu vyinshi. Uzobona bashize ko ama standard ngaha banditse ko yapimwe ko n'ahandi henshi bisaba ko kicinjira mu gihugu bagipima ko gikwije. Hanyuma kandi buri mwaka ku ma business haza haba abantu bita ngo ni test and tag, bagasura gapima ko ta insinga zigikomeye na interieur n'ibikidashobora gukoza probleme, bagashira ko gatage buri mwaka ku ma business byo barabikora. Ugiye mu ma industry uzogenda mu ma industry cyangwa mu ma business uzosanga ko akantu kagatage ngaha akantu kagakaratasi katije ko kavuga kakalabo kavuga gati iki kintu twaragipimye kizo gupima mu mwaka no. Bo ivyo numva n'umutekinicien privé agenda kuri terrain ukamuha amadolari angahe agapima vyose agashira ko tag akagenda akazogara kundi mwaka kweze. Donc ivyo bayikora kubera bazi yuko buri mwaka ashobora kuba inspection d'abord
iyo inspecteur basanze utabikoze bakaguca amande, mugabo urumva ushobora guhemba umutekinisiye akagukorera atiri warabitaginga akaronka amafaranga yakoreye ku buntu, nta kuntu bokwigora bitaginga, nta kamaro ryatogiwe ririfise. Ico kimwe yungitse umu inspecteur agasanga ibintu bidakwiye mugaca yirengana ngo mu majana 2 tube tubirangije, ico gihe the whole regime is pointless, ivyo ukora ko nta kamaro vyo bifise. Niyo kibazo kiri mu Burundi, ushira amategeko, ushira ama regulation, nothing works. Igihugu Burundi kigwaye en fait structurellement, igihugu kigwaye umutima, ntushobora gusiga hejuru no hejuru ngo urikura fix na kiriya kimwe ku kindi, ntibishoboka. Urabona nk'ubu turi kuvuga umuriro, ejo twari kuvuga inzoga, hirya ejo twari kuvuga ikawa, hirya twari kuvuga ibigori, undi musi kuvuga passport, undi musi kuvuga permis de conduire, undi musi kuvuga iparati, undi musi kuvuga inzahabu, undi musi wohera hese Burundi, wohera kugira ngo fix ibintu. Uko biri kose ntivyorosha en fait, wohera ku mutima w'ikibazo ari ico cyuko batubaha amategeko, bakunda inda zabo, bakunda ibiturire, ibintu nk'ivyo, bakunda ama shortcut. So ibintu bizoguma bisha kubera electricité en fait brutal, selectricité gusa, imyuzure izoza abantu basange ntibari préparé, bijya mu butaro zosanga umunsi umwe bimvye ahantu hatariho, bimva ikintu kitari co, bakontamina amazi, abantu bapfe, inka zipfe, imirimo ipfe, ubundi munsi bimba ikirombe nabi, abantu baje munsi yaco kibagweko. Nta mategeko bariko barakurikiza muri rusangi, hari ibintu vyinshi vyo gukosora. What can you do? So, mugira umunsi mwiza.